akabazo kamwe mbe Madudu bihora bishika agatinya biravana sinzi ico uvuze gutinya je gutinya nyene mu buzima busanzwe ukumva nyene ubwoba nk'iyo ushaka gukora ikintu ukumva ubwoba wumva umengo ntiwogikora uwundi mwanya wogikora. nibaza yuko hanini ubwoba si ikintu ciza kuko turavye nk'abantu bemera ijambo ry'Imana iyo usomye muri Bibiliya baravuga yuko ubwoba butigera buva ku Mana, ubwoba buva kwa Satani kuko Satani nikinyabwoba. Rero iyo wumvise ubwoba bishitse nkumva ubwoba nca mbwira Imana ati Mana buno bwoba bugende kubera ubwoba aba ari Satani, hama igaca yirukana iyo Satani ubwoba bugaca bugenda. Salut la famille, nibaze ko mumeze neza, je muri uno mwanya ndameze neza, nabakumbuye cyane twaherukana kera, so nyene nafatiriwe n'ibindi bintu nazi ko bigoye, gusa muri no misi nagarutse, nizeye ko tugiye gukorana ibintu vyinshi kandi bimeze neza, muze mugumane nanje, umuntu atarakora subscribe abanza yikore, ma like, ama commentaire menshi, kubera commentaire ziradufasha kumenya uko umuntu yakoze uko ibintu vyagenze. Rero ntimudutererane, nanje sinzobatererana, nzoguma nabazaniye ibintu vyinshi kandi bimeze neza. Rero no munsi nafitiye umutumire, kumbura benshi baramuzi, gusa batamuzi n'abamuzi usanga bamuzi igice, ndibaza mugiye kumumenya, niwe tugiye gukorana vyinshi muri uno munsi. Micro ndibaza muramenyereye ni Rock nkuko bisanzwe ku batari banzi, hama ndabakunda cyane, ndabase umuntu atarakora subscribe banza yikore, anshigikire dushigikirane, hama ibintu bigende neza. Reka rero tubanze twakire umutumire wacu. Reka rero tubanze twakire umutumire wacu uno munsi, ndibaza benshi mukimubona mwateye mumenya, ni umuntu azwi cyane mu ntara ya Gitega, abenshi muramuzi, akora ibintu vyinshi bitandukanye. Rero atamuzi mugiye kumenya, n'abari bamuzi usanga bamuzi ibintu bikeyi cyane. N'umusore niwe tugiye kuyaga tumenye vyinshi kuri we, ivyo tutari tuzi, ivyo je ntarinzi, ivyo utaruzi, vyinshi umumenye, no muri commentaire tuze duhurireyo nawe umubaze ikibazo ushaka, ndibaza azokwishura ico je nzoba ntashoboye kumubaza. Rero tubanze tumwakire, turakwakiriye. Murakoze cyane. Urameze neza? Ndashima, namwe ni bon? Natwe turashima. Hama utangura wibwira dukurikiye, abatakuzi n'abakuzi bose nyene ubibwira. Je nibaza ko kumbure ku basanzwe bariko baradukurikirana kuno mwanya, ndabaramukije ndababwira ati big up sana, mugumane natwe mu kiganiro muze guhezanya natwe. Je nitwa zina novuga ni Imanirambona Dieudonné, benshi bakaba bazi ku izina rya Madudu, naryo nakuze bampamagara kuva nkiri uruyoya gushika n'ubu, niryo rizwi. Novuga Dieudonné rizi barya usanga twariganye na patiri yoba yarambatije nkiri umwana. Kumbe naje ni n'irya mbere ndaryumvise, numva Madudu kandi abenshi ndazi niryo bazi, naje umunsi nkumenya natanguye numva Madudu, gushika n'ubu numva Madudu Dieudonné, ngira ni irya mbere ndaryumvise kandi ndazi si jeje nyene ni benshi baryumvise irya mbere. Hama Madudu abenshi ndazi ngaha muri ino ntara ya Gitega, sha yarubatse izina n'abantu bake batamuzi, wari utaramumenya. Rero we waratanzwe, sinzi sigaye abenshi baramuzi. Mbe Madudu baba bamuzi kuki? Urakoze cyane, sinibaza yuko boba mbanza ari benshi gose kirenga, kubera iyo haba bari benshi kirenga kuri YouTube amavyuza baba menshi ariko nibaza ko abanzi kirenga banzi kuri Facebook niho mbona amavyuza aba menshi gose, ariko bazoze barakubitira no kuri YouTube naho ni bon, ni sawa kurusha. Rero nibaza yuko ari nkuko sinzi. Kumbure mwavyumvise ni Madudu. Uko Madudu reba muzi ku kintu nyabaki, akora iki? Ku basanzwe banzi nibaza yuko kuabo bankurikirana kuri Facebook canke kuri YouTube. Kuri YouTube bariho kandi merci beaucoup kubaja kuri YouTube. Hanyuma ku basanzwe banzi ku bintu vyo gukina, sinema, comedy, filme canke nk'abaraba ninde, bakambonamwo biza biracamwo canke kubera mw'iyi minsi hariho n'ibindi nahora nkora vyo kuvuga amazina canke gutamba,
ibintu dijare nk'ivyo kubera ko usanga iminsi itera ziragenda uza kwirotera usanga hari ibyo wagiye urakata mugabo ibindi navyo bikaguma bikura bibandanya Paul mu makubanza ubuye turiko turavugana baza ko banzi ku makomedi no ku sinema. Okay, kumbure mwavyumvise jewe no musi natewe iteka kimwe n'umuntu afise impano nyinshi mwazumvise aravuga amazina aragira iki akina filme komedi akinana ninde jewe no musi numva natewe iteka ndi kumwe n'umuntu afise impano nyinshi zitandukanye yanisabiye basha abantu bamuzi mwese mugende kuri YouTube yiwiwe mumushigikire kandi azimuzi muri benshi nubwo amamega yazimvye nyene mwiyaranje n'uwafise phone arabagira akantu ka partage nyene mumushigikire yavyisabiye hama ikintu tugomba kumumenya ko twebwe nk'abafana biwiwe ndabizi muramufana turamufana nk'abafana biwiwe turagomba kumenya uko vyatanguye ko hari benshi boba bifuza gukina nk'uko ukina bikabankira mbega yo kugira utangure gukina vyagenze gute n'umuntu yabikubwiye canke niwe wiyumvisemo nyene wo ukina Ku bisanzwe je numvise nokina nibaza yuko itara iri muri wewe uza kwirotera usanga vyaje ikintu cyose iyo kiri mu muntu uza gusanga caje ugasanga yamaze kukijamwo yamaze kugikora rero byanjemwo hanyuma numva nobikora ivyo bintu numva biri muri jewe nkumva bitudubiza aho abamwe usanga baja kudandaza amabotike abandi bakaja gukora ibindi bintu abandi bakaja mu bintu by'ubukozi bwa leta abandi bakaja mu bindi ariko jewe numpejeje amashure make mfise numvise no kwibandaniriza nikinira amafilme komedi ibintu dijare nk'ivyo. Okay, mbe akazu kamwe mbe Madudu bihora bishika gatinya biravana sinzi ico uvuze gutinya je tinya nyene mu buzima busanzwe ukumva nyene ubwoba nk'iyo ushaka gukora ikintu ukumva ubwoba umva umengo ntiwogikora undi mwanya wogikora nibaza yuko hanini ubwoba ni si ikintu ciza kuko turavye nk'abantu bemera ijambo ry'Imana iyo usomye muri Bibiliya baravuga yuko ubwoba butigera buva ku Mana ubwoba buva kwa Satani kuko Satani nikinyabwoba rero iyo wumvise ubwoba bishitse nkumva ubwoba njambwira Imana ati Mana buno bwoba bugende kubera ubwoba bari Satani gaca yirukana iyo Satani ubwoba bugaca bugenda. Okay, mustangura gukina filme wakinye filme yihe je umunsi ntangura gukina filme nakinye filme yitwa Haribanga niyo filme ya mbere natanguye gukinamo. Okay, ni ikihe kintu cakugoye ukija imbere ya kamera nibaza yuko nkija imbere ya kamera uwo munsi nta bintu birebire byangoye kuko nta bameyere bari bahari badufasha nabo twari kumwe novuga ngo twese twari tubayemo tuvuga ati tugaragaza amatara dufise rero ku muntu yari karadufasha n'amayimaje n'izo filme ntizagiye hejuru cyane ngo zibonwe n'abantu benshi kubera ko atabuhinga bwinshi bwarimo nta cangoye wewe abonye ukinye yarakawuka kuko yaba ari théâtre mu mateatre. Okay, mbega Madudu ni ikihe kintu catumye ubandanya gukina filme ni ikihe kintu catumye kiguha courage nyinshi ni ikihe nakahe kabanga wabonye muri filme bituma wongera gukina n'iyindi ukaja no muri comedy Okay, murakoze cyane kubisanzwe ikintu canteye intege cyane kuba no shobora tireka ngume nkina sinema dijare ibintu by'amafilme si ibintu novuga ngo by'ibihugu nk'ibi vyacu novuga byo muri Afrika ni ibintu by'ibihugu biteye imbere kandi uri kurabiraba mu bihugu byo hanze ni ibintu biteje imbere cyane ibihugu zaba za Burayi hehe urabona yuko ari ibihugu biteye imbere mu bintu by'amasinema rero kenshi ikintu je nisunze kuraba naravuga ati kubera iki umuntu aguma arorera filme zaba komando zaba Jackie ama histoire y'abarya bazungu bo muri France yiki ba Marimari ukaraba ama histoire kandi ukabona ko ari ibintu biteje imbere bo bibateje imbere n'imiryango bibateje imbere kubisanzwe uri kurabiraba ibi bintu by'amafilme byacu tukina si ibintu byatwebwe abanware satse kuvuga abanware pardon gatoyi abanware
urashobora kuba uri umunwari mugabo ntuce wumva ngo mvuze ngo si vya twebwe abanwari kuko hari n'abanwari bakina hari abanwari amerike hari abanwari hehe muga renwari surtout abanwari africain kenshi abanyafrika harimo n'abera wari ubizi ko muri Afrika hari abera uri sûr nikihe nanje ndakubaze nikihe gihugu uzi coba kirimwo umuntu yera afise urukoba rwera muri Afrika cyane nzi kweri umbajije igihugu naco nzi gusa nyene abantu usanga babona uko muri Egypt burya si sabera hari abera muri Egypt hari abantu nze barabu bafise urukoba rwera rero mu majambo make ino muri Afrika ni ikintu kidateye imbere je icatumye hanini ndakigira ko effort ni kugira ngo ndabe ko cotera imbere ndabe ko natwe twotera imbere mw'ico kintu kugira ngo kameme ntitugume turi nyuma no mu bintu tubona abazungu bagira ngo natwe tugume turi hasi Okay, hari ikintu naba nagize kumva ngo uri mu bantu ba mbere ngaha Gitega baba batanguye gukina ibintu vy'amafilme boba barabitanguye basi nyene vyaje gute kugira ngo haze ibintu vy'amafilme canke kugira uronka abo mukorana canke winjiye mu wundi mugwi canke watanguye umugwi wawe gukina filme mu gukina filme kugira utangure watanguriye mu mugwi wawe canke winjiye mu wundi mugwi nje novuga ko sinovuga yuko novuga ngo sindi mu ba mbere canke ngo ndi mu ba mbere ariko je novuga ko ndi mu ba mbere kuko nabitanguye ndi muto gose ku buryo bw'uko nari niga primaire hanyuma novuga ngo abo twuba twari kumwe mw'ico gihe twatanguye dukina amateatre mu masene batujana gukina amateatre dukina hanyuma uko twabandanije tuhava tuvuga ati reka yama ntuze dukina ku masene tuyagire filme duca tutangura iyo filme y'ubwa mbere yari na teatre twari twigeze gukina aho twariko turari mu masenede n'ahandi twaragenda tugakina rero novuga ngo tumaze kubigira tuca turatanga turakina ariko nibaze ko hariho abandi bari baramaze kubigira ntabonze mugabo je niraba ku giti canje kuko nta bandi nabona hanyuma tuca turatangura iyo filime twatanguye gukina hari banga amatuza gukina hari ingazi y'ubuzima niyo twakinye yari groupe yakorera mu ishengero rya Eglise Vivante kandi niyo groupe iracahari n'ubu ndayikinamo kenshi nk'abahora baza mu maveye muri Vivante bahora babibona ni groupe yitwa Bizarre Ministry niyo natanguye gukiniramo hanyuma ndabona ko gukina mu ishengero kenshi turigisha ibintu by'Imana koma umuntu yoshobora kwakira umwami Yesu akakitswa cyangwa agaheba ibintu kanaka akora bibi agatumbera inzira nziza y'Imana mugabo icatumye mvuga ati reka nkore iyi yindi style yo mu buzima busanzwe ni kubera ko no kiretse nibi byo kuvuga ngo umuntu ngo turiko turaja mu ijuru urashobora no guhanura umuntu kanaka agafata inzira nziza y'ubuzima busanzwe yari umuntu mubi yakora ibintu bibi yari umuntu atagaburira umugore n'abana yari umuntu yanka abana mu kibano adakundana ugasanga yarakunze abantu kasanga bimeze neza nubwo byoshika akaja mu ijuru mugabo iby'amadini sibyo twisunga mu iyi groupe cyane nubwo nabo tuvuga ubutumwa mugabo turisunga cyane guhanura abantu rero naciye mvuga ati reka turi no groupe duhanura abantu nabo mu buzima busanzwe tuze turavanga na bya bindi byo kubereka inzira ija mu ijuru okay dufate rero ugitangura nko gushinga groupe yiwawe aho wo kwikorera wewe ku gisata ciwawe ni kihe kintu cakugoye ugitangura ubwa mbere nkitangura ubwa mbere ibintu bikorana ni byinshi rwose ni byinshi cyane kuko kenshi umuntu arashobora kuvuga ati nagowe nibi ariko gushika pururo mu magushika n'ubu hari ibikigoranye kuko iyo hataba hari ibikigoranye ku bwanje postinga nko ku ma Facebook cyangwa ku ma YouTube ku munsi mugabo byerekana ko hari ibikigoranye novuga nkitangura ibintu novuga byagoranye nkuko wari watanguye kuvuga nk'ibintu by'abakinyi abo mwatanguye gukinana hari igihe benshi batabitahura kuko nakubwiye ko bino bintu dukora
atari ibintu byacu muri ibi bihugu byacu bitaratera imbere. Ibi bintu ni ibintu bisaba kuvumiriya, ni ibintu bisaba kurindira, kwitonda, ukagenda buke buke, petetre igihe kanaka bikazoshikaho usanga umusaruro waraje. Muga aho benshi usanga ibyo bakora byabo mpakura ruriye ugira iki, mugabo ku bintu vy'imbere benshi ntibashobora kubiviza ngo bavuge ati turabe hari imbere cyane, we araba ejo araba hubu. Rero mu majambo make niyo n'intambamye kenshi n'ibibazo umuntu akunda guhura nabyo, bakubaza ibintu bimeze gute, ibintu gutya, ibintu uko. Mugati je nkiyumvira none ibi bintu deja ukungene bimeze, umuntu yobikora komvye dofa wokora ikintu wewe ukiyumvira ikintu utanguye gukora cyatanguye gukora umuzungu, mbega umuzungu yatanguye kugikora we n'ikijuju, ntazi akamaro k'iki kintu yakoze. Ugiye kuraba mu bindi bihugu urabona abantu benshi batunzwe n'amarezo sosio, kavuga ati nubwo bimeze uko ejo bizogenda neza. Rero niyo ntambamye umuntu nahuye nayo, yuko wasanga benshi twatanguranye batabibandanya kubera ko baba babona ari ibintu biri luwe, biri kure gose kugira muze mushikire ahantu mushobora gushika ku ntumbero y'ubuzima mwipfuza gushika ko bivanye nuko mubona abandi babayeho, bubaka amazu, bagura imiduga, bagira ibiki, ariko nawe ukaguma ubona ati hari imbere tukabizogenda fresh. Okay, kumbure kuva ugitangura ukina filme mu mugwi wawe kushika aho ugeze ubu, nakahe karusho rero wobwira nk'abagukurikiye kari muri filme ko tuma n'abandi bifuza gukina filme? Ku bisanzwe novuga ngo nk'akarusho ka mbere kari muri filme nobwira abantu kugira ngo bijukire, novuga uno mwuga nabivuze, ni ikintu c'ubu artiste. En fait ni uguteza imbere ubu artiste kugira ngo butere imbere, butunge imiryango, kuko nutubahuka ngo ubikore ntibizokwikora. Kandi nagomba ndakubwire ngo ikintu cose intango yamigoye. Mu majambo make intango yamigoye ku buryo bw'uko umuntu atanguye ikintu kugira kigiraho kimushikanya, naho gishikanya abandi iyo ari kikiri gishasha mwico kihurimwo cankwe ahantu uri, biragusaba gutanga amaraso. En fait umera nka Yesu, hari igihe uba igitambo, hari igihe n'ivyo wibaza ko ari akarusho utabironka, ariko bikaza kuronka abo waciriye inzira. Ku bwanje rero nobwira abantu bari muri kino kintu gukomeza, kuko bazoza gushiduka baciriye inzira abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza babo, ku buryo wewe uzosanga babaye nka Yesu. Voilà. Okay, kumbure ngaha muri Gitega hari abantu benshi bo bakina filme, nubwo atobari cyane bakina amafilme ariko barahari. Abenshi usanga bakina bakabiciriza hagati, ugasanga arakinye nk'imyaka 2 agaca biheba, cyangwa imyaka 3 ugasanga yabivuyemo. Gusa ivyo nkunda kubibona ngaha Gitega, nk'ibujumbura ahandi hantu izo muvyo mbona ntavyo mbona. Ngaha Gitega ugasanga umuntu arakinye nk'imyaka 2 tanguye gucika intege 3, wewe wibaza ko vyoba biva kuki? N'abantu batamushigikira canke nta mwete babifisemwo canke nta mana babifisemo? Ku bisanzwe nibaza ko hanini ikintu gishobora gutuma umuntu atangura ikintu akagiheba, nuko intumbero aba yabona yo gushika kw'ico kintu hari igihe aba abona ko umenga izomugora gushikako mu buryo bwihuta. Iyo ariko arakora kino kintu avuga ati mu kino kintu ko ndagiheba nje muri iki. Ikindi naco kenshi abahanuzi, hari abahanuzi beza n'abahanuzi babi, kandi kenshi iyo umuntu amaze kubona ukoze ikintu umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, akabona ico kintu nta musaruro kivara, yaba mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa abandi muvukana cyangwa iki, barafise droit yo kukubwira ati ibi bintu uriko urakora bihagarike, utabihagaritse dufata ingingo izi n'izi. Ni ukuvuga bamaze kugufatira ingingo uca ubihagarika, kuko ntaho ushika batagushigikiye mu buryo ubu canke mu bundi uca ubiheba. Mu majambo make rero navuga yuko ikintu kanini gituma benshi babihagarika ni kubera babona atari amaproje yihuta. Si amaproje aba yihuta, ni ibintu uradepansa amafaranga menshi, kandi ayo mafaranga menshi bikanagora no kungena uyaronka, kuko kenshi na bino bintu byo gukina amafilme biratwara amahera. Iyo rudasanzwe ufise isoko ushobora kuronka kwa ayo mahera ukoresha, urabiheba
ukabiheba burundu ukaja mu bindi. Rero kenshi birava kuri ico co kubura uburyo. Nk'abanyabujumbura basanzwe babikora, uzi urabe barya abanyabujumbura benshi babikora, nka 50% sibo babigira. Benshi usanga ari abantu bari hanze babafasha, aba diaspora canke abandi bantu kanaka babifisemo izindi nyungu izi na ziriya. Muga benshi usanga atari bo ku gatwe kabo babyikorera. Benshi usanga bafise ababafasha. Mugabo ikintu ku bwanje nobwira abanyagitega cyangwa abandi bo mu ntara zo hagati mu gihugu batabafise ababafasha, iyo uvumiriye ugakora ntubura Imana iragucira inzira mu buryo bucanke mu bundi, ugasanga vyagenze neza, ico wari wipfuza gushikako ukagishikako. Muga bigusaba gukora ukavumiriye, kuko ndaguhe nk'akarorero, harya n'umurimyi canke umudandaza canke umwigisha canke umuntu wese akora kandi kazi akariko kose, kaba ka leta canke uwikorera utwiwe, waruzi yuko wewe ushobora kuba wari ufise nk'imyaka 10 dufata uciye ubwenge, kuko umuntu afise 10 canke kurenga gato 15 abaciye ubwenge, ugashikana nka 20 wenda kuravye ngo urafise nka 19 ntumbaze canke 18. Mugabo iyo myaka yose uba umaze ntumbaze, ico nshaka kukubwira ni iki: urashobora kubona ko hariho umuntu yakoze uko ashoboye kose, swate yaravyaye abana arima, nta muduga yigeze agura, nta ndege yigeze agura, muga ubuzima bukabandanya, agakora akagenda. Rero ntibumva abantu babaca intege ngo ivyo bintu bireke, kuko nujya guca intege uravye neza nta ndege yaragura, kandi ikindi naco nta n'umuduga aragura. Nyamba yarawuguze naho nta bwato aragura, nyamba yarabuguze naho nta etaje irenga 10 arubaka. Ngaha mu Burundi uwo muntu ariko araguca intege. Nyamba naho aguciye intege nagushigikire uwo amaze gushika kw'ivyo bintu, hanyuma ugere kure, kuko ujya afise ivyo bintu niyagushigikira nawe uzogera kure. Mugana atagushigikira guciye intege ntuzumwumvirize, uze wizera Imana, harya yamushikanye nawe izohagushikana. Voilà. Okay, basi nko kugira filme zigitega zitera imbere canke abazikina batera imbere, nkawe ubimenyere nk'intu za filme, hokorwa iki kugira filme ndundi, filme zigitega zitera imbere, zikundwe canke zibonwe na benshi, nka wewe ubimenyereye ibintu za filme, hokorwa iki kugira ngo zitere imbere? Ku bisanzwe novuga nka je ngerageje kwiyumvira nk'ikintu cotuma bitera imbere, hanini ivyo bibikorwa urakora utisunze ikintu na kimwe, ugahiga kuraba filme surtout z'abantu bamaze gutera imbere. Abantu bamaze gutera imbere mu bintu vy'amasinema ukabigira kukaraba mbe bakina gute, mbe amakomposition yabo ameze gute. Binashoboka nyamba hariho n'ishure ryigisha gukina canke ibintu kanaka bijanye n'amasanamu, ukarijamwo ukavyiga, ukabijamwo ukavyiga. Ngiriye ko nshimira nishira hamwe riraho ry'umutipe w'Ubujumbura yitwa Jeremy, akora yafise ntunze yitwa Menya Media Studio. Niwe nashoboye kubona agirisha amaformation menshi ibintu bitandukanye, ibintu bijanye n'ama talent y'abantu, yaba jene canke abantu peu importe. Mugabe ico shatse kuvuga ni iki: woja no mw'ishure ukiga kugira ico kintu ushobore kugikora neza. Je ndibuka 2017 twakorana n'akana kitwa Chamani, kaca kapfa 2018. Ndabona ko bimeze nk'ibihagaze, nca ndahagarika gukina. Burya je nasubiye gukina 2021, imyaka yose naciye mpagarika, kuko narakora nkoresha ivyuma nkose ibiki, nkambanza kwiga kwanza, ndavuga ati reka nige kubikora, reka nige kwikorera filme production, reka ngura ivyuma vyiwanje, hanyuma nkore ibintu ndabitangure kome nk'umwuga. Rero kugira bitera imbere ikintu giha umwanya ukore, kandi wizere, kandi ukore kenshi, kandi ukore ibintu do qualité, ukore ibintu vyiza ubona abantu bashima. Wumviriza abantu bakubwiye ati iki kintu gikosora uku, ubona ari kosa ugikosore, kuko abantu bashobora kubwira ngo kosora iki atari kosa, ahubwo ari ibintu wigira nawe ku bandi. Kuko nakubwiye kugira utere imbere wigira ku bandi. Umuntu ashobora kukubwira ati gira iki, muga we nawe ufise umwigisha wundi ariko arakwigisha kandi ubona yateye imbere, kubera ariko akora ivyo bintu bariko barakubwira ngo hindura ico kintu. Mu gihe ubona ugikora uri umwe mw'ico gihe urashobora kugikomeza, nubwo umuntu yakubwira ngo hindura ukamubwira ati
mugwaneza ati kino kintu ndiko ndagikora uku ahubwo mfasha mw'ubu buryo kugira gije imbere. Rero ku bwacu novuga Igitega canke mu zindi ntara za ruguru ni Bujumbura kino kintu c'ubu artiste cankwe ciki ntibiteye imbere gose kuko iki kintu nama ndakivuga uravye abanyabujumbura ivyuzi ashobora kuronka nko mu kwezi, umutanzania cankwe umukenya cankwe umunyarwanda hariho umwe ashobora kuzironka mw'isaha imwe, bisigura yuko nabo nyene hariho ahantu batarashika. Uwo mwe twe kubera turi ruguru muga nino sinovuga ngo ni ruguru cane, twese turi mu Burundi, turi mu gihugu kimwe, ni igihugu kubisaye nta ruguru habaho, nta nepfo, nta na hirya, nta no hino habaho, twese turi hamwe, n'akahugu kari hagati muri Afrika, twese dukwiye gufatana mu nda, Afrika tugafatana mu nda nk'uko za Amerika babikoze. Rero novuga ngo nabo nyene ni Bujumbura barakwiye gukora tugafashanya nino bakadufasha tugakorana kugira turabe ko iki kintu tugiteza imbere, si Gitega gusa. Okay, nka wewe rero nkuko uvuga ati urarondera nk'umuntu wigirako kugira ngo ushobore gukina neza, kandi ivyo nivyo we nkawe rero nka Madudu nuwuhe mukinyi ukunda kuraba, ukunda ibikorwa vyiwe canke wigirako? Murakoze cane. Ku bisanzwe kiretse no kuvuga ati hariho uwo noba nigirako, jewe vraiment novuga kugira ntangure gukina filime naratigwa cane ni filime z'umukinyi atakibaho yitwa Kanumba. Zari filime nziza ziryoshe kuraba kandi zirimwo ubwenge, zirimwo n'ubuhinga. Ni ukuvuga Kanumba yarabaye umutica wa mbere mushasha nshobora kuvuga ati ndashobora kumwigirako. Pour le moment ndaraba kenshi ama histoire y'aba hariho ama histoire y'aba Mexique ndakunda kuyaraba cane, nkaraba histoire zabo ukungene zipanze, nkavuga zino histoire vraiment c'est bon, zimeze neza, nkavuga reka bano bantu ndabarabe. Ikindi naco ndakunda kenshi no kwihweza kuba Nigeria, abatanzania bo muri Afrika iwacu, nkavuga ati bariko bakina histoire zimeze uko. Ama histoire yo muri France, abafaransa barakina utu histoire twiza, nabo ndabaraba nkavuga ati histoire zimeze uko, sindaba amakomba, sindaba zimwe z'abakomando kuko bijya twebwe ntavyo turashikira ngo tubikore ku rugezo rwabyo, kuko bajya bafise bakorana n'ishirahamwe rikomeye ryo muri Hollywood, rifise aburyo, rifise iki, bakora ibintu biteye imbere, bakoresha amamiliyaridi menshi. Muga twebwe mu buryo bwacu dukora twisunga abantu tubona bakira ibintu bibayabaye mugabo vyiza bakurikiranwa kandi baba bazwi. Voilà. Okay, kumbure twagiye mu bintu vya filme, mu buzima bwawe usanzwe ukora nivyo twarandiyemo cane, tugiye mu buzima busanzwe bwa Madudu. Nk'iyo uri muhira ukora iki? Ni ikihe kintu ukunda gukora iyo uri muhira? Je nibaza yuko mu buzima bwa misi yose apart yo gukina filime, ndagira ndi umuproducteur, ndakora nk'ama mariage, abantumye ko gukora ama mariage ndagenda nkabakamerera nkafatira amasanamu, hama nkashitse muhira nkazikora ico bita editing, nkazeditinga, nkakora n'amafoto, nkabakorera amafoto meza, ibintu dijare nk'ivyo nivyo ndabikora. Umva producteur, photography, ndakina, ndakora amaklipe y'indirimbo, n'abashaka nk'aba bantu usanga bakina ivy'amafilme ndashobora nabo kubafasha, n'amakomedi nkabakorera comme production, nkabafilima. Muga kenshi nkunda kugira ikibazo iyo nk'abantu bantumye ko bakina nka komedi cankwe filime, nza kwiroturuva nsanga umenga nka role nka zitatu nari kuzifatira rimwe kugira ngo dushobore kugira ibintu vyiza, mugabo ntibiba bigikunze. Kenshi rero nico kintu muri kimwe mbaza bwa mbere kirakwiye kubamwo, aho usanga muriko murakina hateza kuba hari abantu bafise, umwe wese afise role yiwiwe. Hari ubujejwe kwambika, uwaba hari, ni ukuvuga ubujejwe maquillage, uwaba hari, ubujejwe ico bita director kudirectinga abakinyi aba hari, ni ukuvuga ubujejwe
umukameramani n'uwujejwe kumufasha nawe nyene aba ahari, uravyumva? Ni ukuvuga ibyo byose ino biba bibuze, aho usanga umukameramani ariko arakina ugasanga yongera directinga, ukongera ugasanga ariko arakora araba makiyaje, ariko arapanga amasena, ariko apanga abakiriya, ibyo byose biratuma tudatera imbere kandi nabyo ni uburyo. Rero icyo nosaba kugira binatere n'imbere, abantu bafise amahera surtout bashaka ko Uburundi butera imbere mw'ibi bintu, kuko benshi ndazi naho yoba ari inde arabigaya mugashitse muhira arashobora kuraba agasinema canke akaraba indirimbo canke akaraba ikindi kintu. Nobabwira babishiremwo imitahe barabe ko bitazotera imbere, gusa batabisizemwo imitahe gutera imbere biragoye, tuzorinda dupfa usanga ataco dushitseko, kuko na wa wundi agukengera nawe ubwo bukene buzomushikako, kubera ko igituma bumushikako ndakikwereke. Iyo we niwakena uri umurundi naje nzokena, kuko serivisi nzoba nkeneye sinzozironka zose. Rero majambo make babishiremwo imitahe, bareke ko umuntu yiyubakiye akabotike ngaho agashiramwo utuji nawe yarashashira hambanda agashiramwo ako kaji. Bareke yuko umuntu babonye afashe akubaka agasaro do kwafire ngaho nawe acazana kakamadika ko hampande. Nibakreye biyumvire n'ibintu by'amarezo sosiyo bitunze benshi mw'iyisi, babishiremwo imitahe barabe ko bitazotera imbere bigateza imbere n'imiryango yabo. Voilà. Bashobora ni barabe babasukemwo imitahe aba diaspora, kumbura ni benshi bagukurikirana, ni benshi bakuzi, ngira ngo bavyumva badusukemwo imitahe ama dutera imbere, nitwatera imbere nabo bazotera imbere, ama ibintu bibandanye bigenda neza. Hama mu buzima busanzwe bwa Madudu biramaze gushika ukicuza? Kwicuza sinzi ico ushatse kuvuga, kuko kwicuza biri uburyo bwinshi, hariho kwicuza ku mpamvu zawe no kwicuza ku mpamvu zitari iziwawe. Ku mpamvu ziwawe nyene ikintu basi ni ikihe kintu umaze gukora ukicuza ukababara gushika n'ubu utaribagira? Mu bijanye n'ibi bintu ndimwo vya entertainment cyangwa mu bindi by'ubuzima busanzwe. Twagiye mu buzima busanzwe, kubera twavuze ivya filime cyane, naho twagiye mu buzima busanzwe bw'iwawe. Pour le moment ntacyo mbona, ngira vyonsaba ko ndinda kuja kuryama nkakirota. Sindakibona ikintu noba naricujije mw'ubu buryo, mugabo umuntu hanini byo ashobora kwiyumvira biba ari byinshi, biba byarabaye ku buzima bwiwe, mugabo pour le moment byo hava binancanga, so ashobora gusanga bihari ari byinshi cankwe ngira atabyo niyumviriye ko cyane, ngira atabihari, mugabo nta muntu ashobora kubura ikintu avuga ati iyo menya, kuko iyo menya mu buzima yabihari, yamihari vraiment. Basi nyene ico urashobora kucibagira, basi ni ikihe kintu kimaze kukunezereza mu buzima? Basi ico ntiwocibagira, ni vyinshi gumba kimwe, ikintu kimaze kukunezereza naho co cabaye kera gusa gushika n'ubu ucibuka. Ni byinshi sinoshobora kumva, sinumva ko umenga nohava nsanga mvuze igidafise valere, ariko igifise valere nkaza kuciyumvira ndyamye nkavuga ati hariyo mvuga ko ikintu mari nico umenga cari gifise agaciro. Rero ku bwanje vraiment ico niyumvira yuko kizonezereza cyane, umenga ntikiraza gose, ntikiraza, ariko nibaza ko kizotinda kiza. Basi naco ngira kizoza ndavyibaza, gusa pour le moment ni byinshi bineze, kuko hari hakaza basi urashobora kuvuga ati kuba turi kumwe nawe no ngaha nanezerewe, urumva nk'iki mbuzaka ku muntu bari katurorera yo cavuga ati none ico nico avuze, urumva rero haza utuntu twishi tunezereza umuntu. Basi nk'ubu niba uca wiyumvira ingene abantu baza kuvyakira bavuga ati icavuze sico, icuvuze ntico kunezera, basi nyene hapa ari wawe utiyumvira abandi ingene bovyakira, utiyumvira abandi ingene bovyiyumvira nabo, ku ruhande rw'iwawe nyene uvuga ati je iki caranezereye, co novuga ati je umunsi ntangura gukina filme naravyifuza nkitangura nkabona filme iragiye habona abantu barayiravye, so caranezereye. Abenshi nivyo usanga vyarabanezereye ko ufise impano ukabura aho uyerekanira, mu gihe rero
Murakoze cyane urabimvugiye. Oya karakarorero. Imana ishimwe. Oya karakarorero nako ndaguha nawe uca uvuga ikindi. Wari kuma example. Ego. Nukuri wabivuze byose nivyo nyene nukuri. Jewe byaranezereye nukuri. Ibyo byose wadondaguye. Okay, rero nka Madudu ni akahe kantu wobwira akajambo canke ijambo wobwira nk'abantu bagukurikirana, ndabizi ni benshi bagukurikirana, ni irihe jambo wobabwira canke ni ikihe gikorwa gishasha ubafitiye nk'abakunzi b'iwawe? Okay, murakoze cyane. Nibaza ko kuva tuganira twaganira ibintu byinshi cyane kandi ko kumbure abakurikiranye nibaza ko ijambo nyamukuru narivuze baryumvise. Gusa akajambo ka nyuma noshobora kugenda mvuze gasozerera kuyo navuze nobabwira bakadushigikira. Muko kudushigikira nta kindi tubasaba, nibaje kwishene yiwawe bagire partage, bagire j'aime na commentaire. Kandi partage nta kintu na kimwe isaba, nugushiraho ngo suka partage ugaha abantu ufise kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri Twitter cyangwa kuri Instagram, ukabaha n'ahandi bishoboka ku ma TikTok, ukabaha abo bikunda. Rero ku bwanje niyo sponsor no WhatsApp babikore vraiment, basi ayiravye apfuma umwe wenyene apfuma muha. Hanyuma ku bwanje ibindi bikorwa muri Madudu Pro TV turiko dukina hariho filme comedy turiko turakina yitwa Urukundo rw'Idayimoni. Naboja ko bakayiraba kuri YouTube, kuri Facebook, hose nza ndacisha ko ndabaha. Nibaza ko ata bintu birebire, nibaza ko ivyo ari bon kandi ndabakunda cyane. Okay, nakahe kandi ni irihe rindi jambo wobwira bagenzi bawe bakina filime ngahe iteka, ke kintu wobabwira canke wobasaba? Jewe ni kimwe namye mvuga bofatana mu nda bagafashanya bagakorana bakabikorana umutima mwiza, ntihagire umuntu akora ikintu agikorana inzigo, agikorana ishari canke ngo tubikore umenga turiko turapinzanya naka tumupinze. Tubikore nk'akazi, umuntu abikore yipfuza ko atera imbere, wenyine atera imbere na mugenzi we atera imbere. Umuntu ntabikore abona umengo ngo jewe ngo ndiko ndabikora ngo reka mpinze naka abone ko ndamuruta. Mw'iyi si nta muntu aruta uyundi, kuko ejo Bill Graham ni uwa mbere mu butunzi, uza wumva ngo uwo bitwa Jeff yamudugije yamuduciye nawe akafite uwumuca. Rero nta wa mbere nta n'uwa nyuma, biguma biza birarutarutana. Rero majambo make dufatane mu nda, ibintu by'inzigo n'ishari tubikureho. Si Gitega gusa, mu gihugu cose, haba Ingozi, Bujumbura, mbona abakinyi by'amasinema cyane, dufashanye no mu zindi ntara zitarashikamwe ibi bintu, bashikeyo dushikeyo, dufashanye kugira ngo bitere imbere. Voilà. Okay, kumbure mwamwumvise yani Madudu aca yagiye vyinshi ku bintu vyerekeye filime no ku buzima bwiwiwe. Abatamuzi ndibaza mwamumenya, n'abari bamuzi ndabizi mwari muzi ibintu bike kuri we. Ndibaza vyinshi rero mwagiye muzumva mwabimenye. Rero uko navyisabiye mugende mumushigikire, muje kuri YouTube bandika Madudu Pro TV. Okay, mwandika Madudu Pro TV mumushigikire, nta bintu vyinshi bisabwa, nushonda subscribe vyonyene, tu partage, like, nonye ntuyibagire na commentaire. Uzomushaka ko commentaire, ko ya commentaire irafasha umuntu, biratuma amenya uko yakoze, yimba yakoze nabi, yimba yakoze neza, aho yongereza n'ahagabanya. Rero mumushigikire, tushigikirane, nanje basha munyibuke muze murashigikira, muze muraja kuri TV mukora subscribe, commentaire, ama like.
amapartage rero abe menshi dushigikirane kumbure ibintu bizogenda neza kandi nimunshigikira nanje nzobandanya ndabaryohera ndabazanira ibintu vyinshi bimeze neza ndabereka abantu benshi batandukanye muri ino ntara yacu ya Gitega mutari muzi hama rero ikiganiro c'uno musi kigarukiraho Madudu ashobora gusezera abariko baradukurikirana. Ego reka ndabasezere ku bashoboye kumara kino kiganiro ndabona cari kirekire kandi nawe no ndagushimira kuko kumara umwanya nk'uyu twicaye turiko turaganira n'ibintu bikomeye novuga yuko ku badukurikiranye bakagiheza vraiment Imana ibaha umugisha ikirya kintu akeneye Imana ikimuha ndazi ko akiza uwaparuvenye muga kumara kino kiganiro agenda agize commentaire ikintu Imana ariko asaba Imana ikimuhe nyamba uparuvenye kumara ino commentaire uca ugenda wanditse amen muri commentaire kuri YouTube hanyuma je ku bwanjye ndabashimiye nawe ndagushimiye ubaye umujournaliste wa mbere afise doctora yo kubaza ibibazo vraiment Imana iguhe umugisha ikongereze n'ubundi bwenge utera uja kure cyane merci beaucoup. Okay, urakoze cyane nawe ndagushimiye cyane kuba nagutumye ko ukaza ukanyitaba utangaye ko nk'abandi abo nawe Imana iguhezagire cyane hama ikiganiro c'uno musi kigarukiye ngaho ciao ciao.